Hamaze iminsi hibonekeza ubwicanyi bwerekeye abantu bunguruza abandi ku mapikipiki mu ntara ya Rumonge. None ivyo vyoba vyari bivuye kuki? Mu kiganiro abavugizi ba leta y'u Burundi bariko baha abamenyesha makuru hari mu ntara ya Rumonge nyene, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Mushinga ntahe Petero Nkurikiye yagize ico abivuga ko. Reka tumwumvirize. Mu mezi atatu ahubwo cyane mu kwezi kw'indwi hariho ubugizi bwa nabi bwakorewe abanyonga amapikipiki bamwe muri no ntara turimo ya Rumonge, aho babanyuruza mu ntumbero yo kubatwara amapikipiki yabo, mbere bagashaka bagandagura basigaye n'abagandagura kugira babone gutwara amapikipiki. Bakunda kubigira rero ku mapikipiki mashasha kuko baba babonanye amapikipiki mashasha. Abajije umutekano rero bafatanije nabo basanzwe bakorana muri ya Nyabune barahagurukiye ubugizi bwa nabi ku buryo akabwi kabukora uno munsi gasa n'agasambuwe, batatu muri bo barafashwe, hanyuma biraboneka neza ko ababikora barawe. Ako kabwi rero karasambuwe uno munsi ico kibazo nta kikihari. Ikibazo ca kabiri kijanye igikorwa cyo kuraba ko abanyamahanga baba mu Burundi bisunza amategeko. Muri ano mezi abiri aheze, muri ano mezi abiri mu 8 no 9 hari abanyamahanga basanze igipolisi cyasanze badakwije ibyangombwa byo kuba cyangwa gukorera mu Burundi, hanyuma kiraza kirabasubiza iwabo nk'uko bikorwa ku isi yose mu bihugu byose. Mu kwezi kwa 8 basubije iwabo bari 19, hanyuma mu kwezi kwa 9 bari 119. Ahanini bari abakongoma umva bose hamwe ni 138. Ni igikorwa rero gisanzwe cy'igipolisi gikorwa no mu bindi bihugu byose no mu bihugu bibanyi. Twoba hano uburorero muri iki kiringo nyene tuvuze, igihugu ca Zambia caturungikiye carirukanye abarundi barenga 40 barabakiriye bazira ko nabo nyene babayeho bitisunza amategeko. Tanzania yaturungikiye abarundi barenga 20, nico gihugu nyene ca Kongo caturungikiye abarundi ejo bundi bakibaye muri tisunza amategeko. Ico rero igikorwa cyari gisanzwe gikorwa kandi ko abanyamahanga bose, kandi n'igikorwa ca misi yose cy'igipolisi. Icatumye gitera abo gwaho gatoya nuko muri aba basubijwe inyuma muri no misi harimo abanyeshuri b'abakongomani biga cyane mu makaminuza, bakahiga badafise impapuro zibaha ubwo burenganzira bwo kuba mu Burundi no kwiga bo baza berekana urusha rudasanzwe gutembera muri bino bihugu by'ibiyaga binini. Ubwo nabwo kaba rubaha gusa gutembera muri bino bihugu, rutabaha uburenganzira bwo kubaho no kwiga. Kugira babe muri bino bihugu bongere bahige bategura kwa urupapuro bita passport, imbere haba harimo na visa ivuga ico baje gukora muri kino gihugu, ko baje ko haba cyangwa kuhiga. Izo mpapuro nazo bafise, nico gituma baje basubizwa inyuma nk'uko abandi bose basanzwe bimeze gutyo basubizwa inyuma. Ko rero bashobora kuba abirukanywe benshi ari abakongomani ni bisanzwe cyane, kuko abanyamahanga benshi bari mu Burundi cyane abanyeshuri n'abakongomani ibice ngira ngo birenga 90%. Ko baba rero ari bo benshi usanga bari no muri ayo makosa ni bisanzwe. Nta ruhigi ruraba abakongomani gusa, ivyo biba ku banyamahanga bose, kandi n'igikorwa kigiye kuzobandanya kugira abantu baheze bamenyere uwo muco wo kuba bari mu mategeko.